mwese murabijana ibimenyetso ndabifise yego ndabifise mwana Oui mama. Uko manga vyagucanze nibiki? Ariko mama. Urabona yuko nyene ivyaraye bibaye ngaha mu rugo. No kwicara nkatuza. Mama bijya kweri ivyaraye bibaye. Je noca nicara nkatuza gute? Uvyihanganire mwana. Mwana no vyihanganire. Kandi aziko bibabaje burya nanje vyarambabaje. Vyarangerageje. Bintera kwibaza. Ashe. Mama ndababaye ko burya umengo papa no mujya ari mubisi. Imagine kweri umuzanye uje ku mupresenti wanyu. Mbe papa n'ujya mukobwa bapfuye iki? Umwana w'imfuvyi atacazira mama. Mama. Ndindiriye ikintu kimwe gusa. Umusi nasanze papa hari kibazo na gitonya bafitanye n'ujya mukobwa. Jewe mu bana banyu, mu bana we wavyaye na papa, muzoce munkuramo. Ariko nyene ugirukanagare nyene ujya mukobwa umurutisha umuryango. Rekana n'ivyo. Mama ndakurahiye. Ujya mukobwa ndamukunda. Namurose ndushe. Ushika wo muringanisha n'abavyeyi ariko. Reka basi je turaza kuganira na so wawe. Imiburiburi usanga hatabuzemo nabike ntoramo. Kuko nanje ivyo bintu sindavyumva ko sindabitegera neza. Jewe burya ngo wangaruka buguma bintera amakenga. Uzovyitondere. Aho kimwe gusa no kubwira. Kimwe gusa no kubwira. Yaba ni na papa. Umwegera ubimubwira. Nkasanga hari n'akantu nakamwe n'ugwara yoba yarariye ujya mukobwa. Kuburyo amubona akiruka. Je na papa ntituzocana waga. Ndambaye ibara mama. Babyihanganire. Ubitware buhoro kandi. Uko urashobora kubishora mu mutwe ugasanga birakubanye birebire. Ukubitwara buhoro reka tuvyitondere. Kandi nanjye ndabikwemereye. Nzobigufashamo. So je ndabona ibintu vya papa wawe. Irantera amakenga ubu. Sagaye mbona umenga hari ibintu vyahindutse bikantera amakenga.
turaza kubiganira ko numve icyo bimbwira ko kumbure nkeka ari cyo biziko kuko nanje bintera amakenga. sawa reka ngende. Ni sawa? Kwazindukiye ngaho n'umunsi n'ujya ku kazi. Akazi ngoma ndagakora. Mfise iyi telefone nkagira nimero ariko ndakora akazi. Yego. Jeba ndiko kazi umwanya wose. Baje hari icyo nashaka kubaza. Duga kwijambo. Cyari icyo nashaka kubaza. Yego duga kwijambo nta kibazo ndaguteza amatwi. Nyamutse. Sinduruza ngaha misi yose. Induru nyabaki. Ariko muzi. Ejo umuhungu wawe akazana umushitsi. Umushitsi agasohoka yiruka. Mbe kwanza. Ujya mukobwa. Hari icyo umuziko. Ni giki wakoze. Ushikaho n'abashitsi abantu baza bakakubona bakiruka bagahunga. Nibiki cyeshaka kubimenya. Kandi bera nta kwiyamye buri munsi. None ushaka iyo ngiye ndiko kubira ngo tujane. Business mba ariko ndakora ushaka ngene ndagutwaye mu isakoshi. Wewe kubona ujya ukamikara ibintu ushaka nibiki. Bizwe ntibikuraba. Nibindaba. Ntibikuraba na gato. Ujyasha akuriko inkoki zokabika. Mfatiye iby'uburyo ukanyifuza gutera imbere mugabo wumva iri kurazana. Bijya byabaye we ntavyo bumenye. None uziduhurira he? Je mfise abantu benshi dukorana ama business. None nyuma duhure muri business akaba yarandiririye nk'amahera. Wowe bimenya gute? Babujya ibintu vyawe bintera amakenga. Kubona nkujya mukobwa aza yakubona gusa akaca sohoka yiruka. Je byanteye amakenga. Ahubwo uraraba neza niyabuzi kari cyo wabakoreye ukanagaruje ko musaba ikigongo. Kuko umwanya n'umwanya ujya muhungu wawe ntimuza gucana waka. Oya abahungu banje turumvikana boss. Nta business rimwe nkora ntababwiye. Ntabanga riri mu byose barabizi kandi turakorana neza. Turumvikana? Sawa. Asha. Nawe niyabuzi ko ari cyo wakoze kuko zishobora kumva ukungene umukobwa ariko nakiruka ataco akuziko nk'uburabo. Umuhungu wawe azanye umukobwa kumupresenta akiza kukubona no gukinagira yiruka. Ujye urabona ko ivyo bintu vyawe bidateyemo amakenga. Lema kino kubwira coco je ndi umuntu w'umugabo. Bijye byose ntabwo babinteye. Je ndaciye muri vyinshi. Ndaciye muri vyinshi ari byinshi utazi kuri jewe. Bijye nta kimwe bimbwiye biki. Ibintu bito cyane. Mugawe bujya ibintu vyawe n'umwe amahinya. Navyo ndamenya neza. Muganzotinda ndabimenya. Ya. Hakuze ko ndakina mu bikomeye. Neza na neza uyu mukobwa biraboneka yuko afitanye imimenyano na Jo. Ndiko ndakina mu bikomeye. Okay, ariko sindi umwana. Reka ngende vugane na Junior hanyuma cengenda ndabe yuko ujya mukobwa atakindi kimenyetso afise ko yamaze gushika mu minwe yabajya abahungu banje. Abavyeyi biwe nkaba narabivuganye. Ndibata nta kindi kimenyetso gihari. Reka ndamufutanganye. Kandi Junior ntavyamenye.
neza ego warampevye nawe wari wampevye ntunyine wapi niwe wari wampevye hama sha ndagukumbuye uranira n'inkuru utavyumva nawe ndakumva ariko nkavuga ndabigenza okay so mbwira none vya bintu vya wa mwana w'umuntu vyahereye kutasiye kumbarira arida we waruzi kumva cyagiye tutarongera kubonana polisa urumva ni wowe nabuze niwamvuze shanje nari ku kazi nyene ndi kudamu sinzi ukuntu niyumviye reka ndamaze ejo mbega bigeze ko atambariye umwana mubi nta nukumbwira nta nukundamutsa urumva akazi karambanye kenshi kubera urumva ndi murangiza mpagukunze biba byancanze urabyumva nawe ndimo ndakontorora ibintu byanjye hanyuma inyuma y'uko nigeze kwanza kumenya kimwe ku kindi cyane cyane iriya bizinesi namo ndakorana na se uriya muhungu maze kumenya ukuntu ibintu bimeze hanyuma nshaka ukuntu uriya muhungu nawe tuvugane kuko se wiwe ntiyigeze baza wese we nta na kimwazi ntazi yuko hari ibintu biri hagati yanjye n'umuhungu wiwe azi gusa ariko namwigishije nk'uko bisanzwe akaba iwanjye ariko ibindi birenze ibyo ntabyo okay ndumva uzombwira niba wava mu kazi uzombwira kandi tubwire tuje tubiyage nanje yaje kuvura abarwayi b'abandi urabizi ko ari hatari ashasho ntuzongere kumbura ureke uragenda nanjye mba nabuze kandi nawe uba wabuze basi nzogerageza uburyo bwose ndakurondera sibyo okay sawa merci rero urakoze kunganiriza sawa mama urakoze kuntekerezaho kandi urakoze kumpamagara okay bye akazi keza akazi keza we kubera ngo wase mutwe nibiki siwe mbaza ahubwo renda vyibutse ujya mukobwa musaniki papa ntumbaze icyo dupfana cyangwa icyo dusana ahubwo ninjye nari nkwiye kukubaza kubera ko abantu nzanye ngaha bakubona bakiruka urajyana kurugutura amatwi ndakubajije ikibazo kivuga kiti ujya mukobwa wazanye ngaha musaniki ubu rero wakuze wibonye ibitugu papa amashuri wayamaze master wayimaze ubona rero kumengo uri kwikungaye papa nshaka kumenya icyo dupfana nicyo shaka kumenya okay ni sheri wanje nanjye rero cinyishura kubera iki yakubonye akiruka urumva rero nta nindero ukigira iburayi niyo ndero baba ubuntu bwose ubonye bwapfuye amaso ubuntu bw'ubuyaya hariya uzana nkango nizabashire ubona ugira uwo mukazana jambere jewe jewe nawe rindira nzokwereka ugenge hari ibintu vya stress gusa nanye bagiye niyo naringiye sha wewe ngoja tu More
atakanguka kare wagana gukiri kumwe ukumva rereshwa n'ibisatsi ubu ni umushaki ushaka iki ushaka iki ibi bizabashikana kuki papa twamushikanye hano twamushikanye kamfana amarira ngaho kuki mudakora akazi nkuko nakababwiye ibi biba byaraheze biba byararangiye mwarahejeje igikorwa ko mufite inata ku kazi wisi Dave umutaka nigire kuki mufyina ntabwo ufyina ku kazi ibi muba mwabirangije kera okay reka ndabe kwataka n'ikindi kimenyetso gihari cyo gukora cyo kibabwira